nta kibazo gitera. Sasa kama nimengoja ni nkabyara umwana kana pampers niki, wewe igihe twagenda gushwana mama wanje akarira kuri kamera, sio na kamera ajanye yanditse urupapuro yuko azofasha buri kintu cyose, yabikoze ujya munsi nyene ndinze mu Burundi atani 1000 yigeze arungika. Umunsi yashinye urupapuro andika ati jewe sitosura kuvuga Sauda kuri kamera cyangeki umwana nzoza ndamufasha kuri cyo cyose ntoboye. Naherutse arungika amafaranga asasimire y'amata amafaranga 10,000 by'ubuye. Uwo munsi gushika amasaha nawe nyene neruki kabisa. Byabaye mu kane turi mu Ramazani no turi mu kwicumi na kabiri amezi 6. Nta kumbaza umwana nakomeye, nta kumbaza umwana ameze gute. Sasa no mubwira ngo umwana ndamujanye. Apana. Aho je numva umengo urafise rezo kabisa. Kama baje umuvyeyi nareze inda amezi 9 nkavyara umwana akarirwa n'undi mugabo kanamurihira visa. Saho njo babake maisha ndereni. Ndiyo. Oya ndi muri Amerika muri Etazini hagati neza neza. Yeah. Yes, wow. Kimwe mu biganiro jewe nkoze numva umunezero wanje ari wose ni kicuno munsi cyo kumva inkuru y'urugendo rwawe. Ariko ndavye stati wanditse hariho umuntu washize ko umufuka visage. Ukurikiza amajambo uvuga ati bizandiye nitike gushika ngani nkwanira kwiri ariko nzo ngende fise giteka ya ndifuza ko menya rero umunsi wa mbere wumva ivy'urugendo rwo kuja hanze wari wiyumva gute, vyari bimeze gute kuri wewe? Abafana mukambaza bati Sauda yagiye ko tutakimubona, mbega ntazogaruka najewe aho ndi inkumbu zikanyica ntituzobivugako none kini cyo gihe bene wacu nimuza oya nimuza inkuru nikoze hasirege ai mama we Imana je ndayikunda. Gese nakonzwa G5 Media mumeze gute? Murameze neza? Je ndameze fresh kabisa, ndi mpunda marembe kubera ko numva mvise umunezero udasanzwe, mfise umunezero wo gushikiriza ino nkuru ngiye kuvuga uno munsi kuko hariho ibintu Imana ikora ikakurindiriza ku isaha yayo kugira ngo uze kubona ikiganza cyayo. Hahandi uvuga ati narihevye, hahandi uvuga ati ibyanje byapfuye, niho Imana ivuga ati ahubwo ntihugiye gutangurira inkuru nshasha. Mwese aho muri hose mubanze mufate amasegonda make mushimire Uwiteka weyo iba yaturamukije turi bazima, tubanze dushimira Imana ibe kiturinze neza neza. Ndakunda kuvuga neza yuko kuryama n'ivyacu kuramuka ni kubyinema z'Imana. Izi mpemu duhumeka hariho benshi bariko barazigura amafaranga, ariko twebwe two turazihumeka atakiguzi twatanze. Bivuze neza yuko tugomba gushimira Imana muri byose. Ama message menshi, ama commentaire menshi mu biganiro nagenda akora bari bamaze igihe kitari gito bambaza ati ese Sauda yagiye he? Sauda Sherto agereye mu biki? Ko mutakimuvuga, ko mutakimutwereka, ko tutanakimubona ku mbuga ziwe no kuri YouTube channel yiwe. Inyishu yambana nto kuko nanje ubwanje ntari mfise umuco wimbitse kuko nagerageza kumurondera kambwira ati no ndahari, hari utundi ko ndirukamwe vuba ndagarutse, ariko simenye ivyihishe inyuma. Uno munsi ni inkuru idasanzwe, inkuru y'umunezero nje kuzana ndetse ndababimenyesha neza aho Sauda kuri uno mwanya yoba abarizwa. Ariko imbere ko nshika kure reka manze ndabibutse neza yuko ni Sauda yaciye mu bigeragezo byinshi. Benshi mu bantu bakurikirana imbuga ngurukana bumenyi, benshi mu bantu badukurikirana, mu bantu badukunda muzi kandi mwashingiye intahe n'ubuhamya byinshi ndetse akaba yabigeze ko kubwanyu. Ariko inyuma y'amarira menshi Sauda yarihevye, inyuma yo kurara amajoro menshi arara inzara, inyuma yo kugwara kenshi akavugwa namwe bw'abafana, inyuma yo guca mu bigeragezo bidasanzwe ubona neza yuko byari gutuma umuntu acika intege, Imana yarazamuye Sauda. Uno munsi tuvugana amaguru yiwe, umutima wiwe, umutwe wiwe, umuryango wiwe n'abana biwe umuri no mwanya bicaye muri Amerika. Bene data
bene data imbere yuko mvuga ivyo Sauda yavuze reka ndababwire neza yuko bino bintu hari igihe bivuga utavuze hariho ibihe bivuga utavuze kubera ko biraryoshe je nka Elma Love nishimiye kumva ino nkuru kubera ko ni mushikanje twacanye muri vyinshi twahanuranye vyinshi ndetse twahana intege muri ibi canke biriya twanashigikirana uno munsi akaba agezaho umutima wiwe yumva yuko woruhukira uti rero bimeze gute hari uno munsi igihe cy'isaha 9:15 aho Sauda Sherto yacisha ku mbuga ziwe ngurukana bumenyi ku ncuro yiwe ya mbere ifoto y'umukunzi wiwe mushasha ariko kandi ni mushasha ku maso yiwacu biboneka neza yuko hagati y'abo babiri hamaze igihe kitari gito uru rukundo ruhari ico yakoze yamutunyegeje isura ariko arandika amajambo akomeye avuga ati thank you my love reka mvuge merci ku Mana yakumpaye ikakunzanira mu buzima bwanje kuko uri akamaro kuri jewe nta kintu na kimwe utampa ico nifuza cyose nta kintu na kimwe utampa ico nifuza cyose umaze kumpa ibintu birenze byinshi bidasanzwe wanguriye kamera ya 20 million kugira nkore ivyo nifuza nshikane indoto zanje aho nshaka umico nshaka gahebuza kunshikana muri Amerika vyagutwaye uburyo bwinshi ukora uko bishoboka vyose kugira abana banje baronke visa ntiwaravye ingorane ufise uriyanka ariko Sauda n'abana biwe bose bashike kuco bashaka guys ano majambo ndayasubiramo iyi message irakomeye Sauda yanditse dedicate ku mukunzi wiwe avuga ati thank you my love reka mvuge merci ku Mana yakumpaye ikakunzanira mu buzima bwanje kuko uri akamaro kuri jewe nta kintu na kimwe utampa ico nifuza cyose umaze kumpa ibintu birenze byinshi bidasanzwe wanguriye kamera ya 20 million kugira nkore ivyo nifuza nshikana indoto zanje aho nshaka umico nshaka gahibuza kunshikana muri Amerika vyagutwaye uburyo bwinshi ukora uko bishoboka vyose kugira abana banje baronke visa ntiwaravye ingorane ufise uriyanka ariko Sauda n'abana biwe bose bashike kuco bashaka Sauda ntiyahereje aho yakomeje n'iyindi post ndetse yanamupostinze kandi ariko agerageza kumufuka mu maso aravuga ati nta byinshi novuga kuko ivyo nkorera birarenze cyane Imana ikundindire uri akamaro mu buzima bwanje Sauda bigaragara neza yuko nawe yishimiye intambwe agezeko nubwo twebwe tuvyishimiye tukaba tugiye no kumubura hafi yacu aho twahora tuvuga ati turamukumbuye tumurabe VB sister umeze neza ariko Imana yishurira ku gihe cyayo ahejeje ngaho Sauda asubiye gupostinga ifoto imwerekana ari kumwe n'abana abiwe bose babiri mu ndege yandika ati hari igihe uca mu bigeragezo kanaka kumba Imana iri kigupangira ivyiza imbere amashimwe n'ayawe Mana alhamdulillah kino kikwereke neza yuko Imana itanga ku gihe cyayo ndetse aya namwe mu video yagaragaza umunezero Sauda yagize amaze kuba afise visa mu ntoki yiwe ndetse n'iyabana ababiri aho kandi amakuru twamenyesha nuko yaramaze ikiringo cy'ukwezi kwose ari muri Kenya arindiriye ko ibintu bitungana aho yaherekejwe na mutoyi wiwe nkuko yavyanditse avuga ati merci chérie wamiye kumara ukwezi kose turi kumwe Kenya umperekeje Yes, turiko turagerageza kumurondera Sauda Sherto kuri apere kugira ngo twumve yuko amakonnection dukundira tuyage nawe tumenye vyinshi exclusive. Yes, allo. Network sasa. Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Safi, umeze neza? Ndashima na fresh kabisa wangu usigaye ugenda nk'umurozi ni kunyika gato abarozi bagenda gute no kunyika bagira ku rutaro
inyuma y'igihe kitari gito utaboneka tuje kuronka amakuru ubona neza yuko ari mashasha nipfugiye ko tuyaga nawe exclusive tumenye byinshi ku rugendo rwa Sauda. Ego ndamaze igihe ntariko ndaboneka, abantu benshi barabuze amahoro bakambaza impamvu ntariko ndaboneka, gusa nta ngorane nari mfise, nari meze bon, byavana n'ibintu nari ndimo byo kurondera impapuro ibiki n'ibindi, niyo mpamvu ntaboneka cyane rwose. Amakomantere narabona kenshi, ama message ndetse bimwe nkanabikwereka bakunyishuza ati Sauda yagiye he. Urazi ko Malove mfise abantu bankunda, abafana nzobicako. Barankunda cyane, naba mvuga gusa igihe hagarika gukora Malove, ndibaza uri muri bamwe tuganira, narigeze kubwira Malove mina umwe bankoreyeko. Yes, ego. Ndavyibuka kabisa. Ubu muri we wumva umeze gute kuba neza wicaye muri Amerika? Ntabwo ati Malove ndagwaye bankoreyeko ni kufo. Washa kuangia sana we. Ndashukuru Mungu urazi Malove. Icyo turi nosi nicyo nabwira abantu yo kwitarafu wowe uca muri ibintu ukazaci intege kumva imbanire kiranga ibindi bintu. Ndibaza abantu benshi barazi ko Saddam hariho n'ibintu byo kugwara piste biravana, niba aragukoreye ko cyane uragwara cyane gusa iyo wagwaye ibisumu ibiki n'ibindi bikeze. Na uri mu bantu babizi, naragwaye kabije paka nikatoka nje ya inchi ngenda kwivuza, soka mu Burundi ngenda kwivuza hanze, ariko Imana ishimwe ndamera neza, ntavyo nashize kuri kamera. Yes, akayigeze kwibwira abantu kuri kamera, yarigeze kwivuga ko gato ndavuga ati Sauda barankoreye kwa Imana yarakinze, yampaye imisyo yo kuba kabisa, wifuje ko nopfa ariko Imana yarampaye iminsi yo kubaho. Niho no hava mvuga ndaronse na message yuko yo kujya mu Buzerenya muri Amerika. Neza uri Canada canke uri Australia? Oya, ndi muri Amerika, muri Etazini hagati neza. Yes, wow. Kimwe mu biganiro jewe nkoze numva umunezero wanje ari wose ni kicuno munsi cyo kumva inkuru y'urugendo rwawe, ariko ndavye stati wanditse hariho umuntu washize ko umufuka visage, ukurikiza amajambo uvuga ati thank you my love kuvyo wankoreye vyose, waranyitangiye, wanguriye kamera ya 20 million kugira ngo nshikane indoto, uritanga mu bibazo warimwo, undondera visa z'abana banje utitaye kuri kica nk'ikiriya, gushikaho rero nkojeje amaguru muri Amerika. Ndifuza reko tuyaga gato kuri kino kintu, duha umuco gato. Duha umuco kuri stati twabonye utakagiza umukunzi wawe kuri byinshi yakoze, kugura kamera y'imiliyoni 20, kurondera visa z'abana n'ibindi byinshi bitandukanye benshi utaye tuzi byari nk'ibanga. Novuga ndanamushimira, ari ngaha muri Amerika gusa nituri muri state imwe. Je nagira bashikiye kwa shushu be. No, il faut faire mariage, Malove, il faut niolewe. Mimi nikajua wamepeleka, lakini ungekuwa naenda vizuri za USA safi kabisa, naenda hata kwa bure. No, vraiment, nuko no musangano visa ndiye nitike gushika ngani inkwano irakwiriye, ariko il faut ngende fise iteka ya. Ndifuza kumenya rero umunsi wa mbere wumva ivy'urugendo rwo kuja hanze, wari wiyumva gute, vyari bimeze gute kuri wewe? Nukuri na kimwe Malove narinzi, cyangwa n'icyumviro cyabyo nari mfise, kandi visa ya Amerika iragoye.
nta na kimwe, ariko Imana yarabikoze. Ku munsi ari mu kwa gatandatu nk'itariki ukuta novene fuca ari itariki imwe zo mu kwa gatandatu. Niho nagiye kuronka iyo message, nukuri ndanezerwa ndabimubwira. Arambwira Saudora chance zarimwe mu buzima, nubwo ari uburyo bungana gute nzogerageza paka nipambane nzobashitsi no muri Amerika. Urazi ko mfise abana, abapapa babo binafashira kwibwira uyu sasa ncaniyorohesha kwera ncanorosha ubuzima ko mvuganye Shelton bagarahari ari muri Kenya hatongeye nta kinafasha nipiga perenkoni papa wibarahari wa benshi murabizi ku muntu yankoreye dosi yarambwiye nti ana bamwe umwe urashobora kumwandika ku izina rya papa wiwe nta na kimwe uyu mutonye. Ico gihe ndavuga ati okay ndamurondera papa we ndabimubwira camunyura nyene cambwira no bose bashiye ko parent call niwe se wala iti no yakubwiye ati bose gira parent call se wala iti ndavuga akesi niwe yavuze ati gira parent call niwe nyene ubwiwe. Oya konkurikirana dosiye yanje basi. Yes. Umu interpreter wa Kenya niwe yambwiye ngo shira ko parent call abana. Kandi buryo urazi umuntu atagufasha kugira umwubaho ukamubwira nti ngusinyira impapuro z'abana urazi ko yoshora no kukwatanga kugira akajagari nabi. Nyene Swalight narigeze kumubwira ndamubwira nti shaka uje kusinyira impapuro shaka kujana umwana hanze cyangwa urwo mujane hanze ndambwira ngo no ndingaha nyene shaka kujana umwana hanze hari amadosiye ndimo. So ataraza no kugira binsinyire ataraza cyambwira ngo randike ko parent ngo ndamubwira ati ntibikenewe. No kuvuga wajanye umwana atazi umwana yagiye numva ko bizava bitera ikibazo ati alinipeleka mtoto mimi mzazi siju. Nta kibazo gitera. Sasa kama nimengoze ni nkabyara umwana kana Pampers taniki wewe igihe twagenda gushwana mama wanje akarira kuri kamera sio na kamera janye yanditse urupapuro yuko azofasha buri kintu cyose yarikoze ujya munsi nyene ndinze mu Burundi atani 1000 yigeze arungika umunsi yashinye urupapuro andika ati jewe sitosura kuvuga Sauda kuri kamera cyangeki umwana nzoza ndamufasha kuri cyo cyose ntoboye. Naherutse arungika amafaranga 60,000 y'amata n'amafaranga 10,000 by'ubuye uwo munsi gushika amasaha nawe nyene neruki kabisa. Byabaye mu kane turi mu Ramazani no turi mu kwicumi na kabiri amezi 6 nta kumbaza umwana arakomeye nta kumbaza umwana ameze gute. Sasa no mubwira ngo umwana ndamujanye apana aho je numvume ngo rafise rezo kabisa. Kama baje umuvyeyi nareze inda amezi 9 ntavyara umwana akarirwa n'undi mugabo akanamurihira visa. So njo babake maisha ngereni ndiyo babape we urinze kabisa. Nenze uko intwari yasigaye ari jewe nyine kumenda afise izindi ntwari ngezanje. None arinze murera kuva kiri umwana muto mugurira amata mugura buri kintu cyose na visa kayimugurira nitsika kayimurira gushikashika Amerika n'umwana ni waje ko ari papa wiwe. Uwo ni daddy kabisa. Baraganira kuri video call. Ibiki kabisa nuko urugendo uburarutanguye ugeze Kenya ukwezi kwose nabona kumenga bigiye gukwama byari bimeze gute? Nagiye Kenya nari mfise interview itariki 5 z'ukwicumi z'uku kwezi nyene ncangenda Kenya kirika afata mezi do passage nagina abana na rutonya ngiye nkigera nfise ubwoba mvuga ese ibintu bizokunda bazonyemerera ko ndashika Kenya ngiye gukora interview El Malov novuga Imana yarahabaye nta byinshi nabaje kucerekeye abana nta na kimwe bambajije ko peut-être ajya hari amapere ko mbumva iyo certification
nta kintu bambagije cy'abana babagije jewe situation yaho ngiye uwo ngiye ko wanashaka kuulize abeli ni nani mlijuana aje vitu kama hivi kwa msa vile nilifanyia mchezo wote ndiyo ncandishura ibibazo barimbagije imana ishimwe candatora nashobora viza zibiri iwanje na shelter iyo mubebe ya light yarateze cyane rwose kubera abarizita yo muri yeme bari bayabuze muri ambassade cyane rero mvuga ndiriye ambassade ko ngerageza kuvugana nabo muri yeme irabimfasha mwiraruka amarizita bushasha ambassade imaze kubona amarizita yiwe bacarandikira amarizita y'umwana niho rero yacankatishije tiketi sanjo na vraiment nanyera rapikira na TV nimwe mu Burundi adakurikira vraiment kandi amubwiye ko bivuye ku mutima imana yarundanye ngo kwavuza cyane kuri kamera yanje mirimo yose mu bwite yes ivyuma byanje bindi bisigaye mu Burundi bitwarakoranye Izayi nasigiye ni wasigiye uburongozi bwa YouTube channel yawe niwafise na kamera imashini amamiko wese biri muhira yabisigaranye wariko uravuga ikintu cyo gushimira rero umushinga ntahe wawe ati wariko uravuga ikintu cyo gushimira umushinga ntahe wawe connection agenda ntituri kumwe sindamubona je narikiye muri North Dakota ari muri Utah kuko na dosiye zanje zose zerekonje fikiri byo ariko carabihita kako aza kwekiye kwa gumushikiye ndavuga ko gumushikiye kwa anti ande nishikiye alafu niwe atonino tufunge ndoa shiki halali kabisa. Jana ugeti felicitation sana sana my sister sana kabisa, imani ishimwe cyane. Ndaramshimire vraiment mama yagwanye ntakinamuranye mutashika mushimira chimwe na abantu inzogiye ndashaka kumutima n'abantu tambona kuri kamera mwanya rifora sauda kuko kuri kamera aha niho nagomba shika imbere ko ndakureka ngo uruhuke uragwa pisikie kibazo uko mbabariki sana ndabafana bakunda cyane no bangejeje hondi gashano yanjye n'ikimwe kuri zero no bangejeje hajya nkaronka aje de point nkaronka amata y'abana nkaronka yo mfasha abandi biciye kuriho imana ibahezagire cyane kabisa. Ubu wosigura gute yamarira Sauda yaririye kuri kamera, yosigura gute kagahinda watewe, wosigura gute bya bitero watewe gushika kuri uno mwanya? Hello. Arageze ahantu ndo narize kubw'umunezero ndenze nkibuka y'amajambo yavyari iwabo arigwanira isaha nimwe y'abatonya biriwe kataenda wapi nkibuka y'amajambo kwa kumaramaza kwa kundi batanze abantu bagiye ku makamera atandukanye bancafuze bonone izina rya Sauda, ariko nubwo babigerageje kubikora imana yarahabaye ikakuwa bose nta numwe yagiye kuko bose bari bazi numero yazo nkaraba bya bitu
agatutsi ngo kama nimenga kama ni makarita nkaravya bintu ko kagwanira isahani n'abatonya biwe kagirane me singoma kuvyinjiramo hari wigeze kuntufuko unaona kuri inosi kila mtu na wakati wake Imana imuha umuntu wese ku munsi wiwe jewe nuwashwani yuko nuwantutsuko narumvise ibisanga yahuriranye navyo me ndumva binambabaje ariko nkatasubiza umutwe inyuma nkibuka bya bindi yantutse ngaca mvuga ati isiri ishata karamurinze gufata cyane isiri gishata karamurinze gufata kuko no musi nimba Saudi nashitse Amerika araza gukanguka avuga nti uyu ni wa muntu natutse agwanira isahani n'abatonya wiwe uyu imbuga narutse isaha y'Imana ntibeshe nazopa nibagiye koshi ngo wambwawe ngo wiriza iki ngo wamunafikiwe mungu namuona mukurangiza ihumure ijambo ry'ihumure ku bafana tubone jeje sara bintutse ntakosa ndamukoreshereshere ijambo ry'ihumure ku bafana bashobora kwibaza ati bana ubure ko Sauda agiye muri Amerika tugiye kumubura neza na neza kuri YouTube nko twari tumumenyereye ugiye gukora iki inyuma y'ikiringo kitari gito utazosura kubona cyane gose Imana yezagire afanye ndabakunda Imana yezagire ba connection Allo no ndaza YouTube yanjye ndaza kwigumana no YouTube yanjye ndaza kuguma ikirakora ko nagenduza ndabikora ko ibiganiro bitandukanye uri hiyo nyene ndio ibiganiro bitandukanye ndose n'undi muntu azosubirira ku kibanza cy'iwanje kuri channel yanje nzoba bibandanya ko kuko ibikoresho biracari mu Burundi birahari urumva yoshobora kwibandanya abantu gufasha abantu urajya kwiga uko nzojya kuko Imana yashikanye ngaha nzojya cunda rifasha abantu ko kubashanye ngandi kubwa birenga aka kantu tugasubire muti Imana yagufashije ugashika ngaho uzojya uko Imana yafashije ngashika ngaha jewe nzojya 10 icumi ndaribike ndarifasha abantu kuko abantu nafasha kumurya merci kujya ku basengera nibo barafashije no kuronka iyo visitore kabisa banumva nshaka kumenya byinshi ariko akaya petetre ko turega banumva nshaka kumenya urusaku umutipe muri kumwe mwabonanye gute niki cyabahuje nimba ucibuka bitukama ibyo bingi ariko mbona umengo akanya karaturega